Ndasubiye kubaramutsa no kubakaza mwese abanywanyi bacu mwabariko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza zamwe ikaze mu makuru hagezweko ariko aravugwa cane ga mu gihugu c'u Burundi. Nkuko mubizi tuba turiko turabashikiriza amakuru avurwa mu bisata bitandukanye, ayavurwa muri politike, inkuru zivurwa mu mutekano, inkuru ziba ziriko ziragaruka ko mu bimenyesha makuru bitandukanye ndetse n'andi makuru yose boba mwaranyegejwe turatahuza tukabashikiriza mu buryo bw'idonido. Mu ngingo nkuru zano makuru turibuze kubashikiriza abadepite bo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bandikiye ONU bayisaba ko yotabara igihugu ca Kongo inyuma yaho havugiwe abasirikare b'u Burundi kuri ico gihugu ca Kongo. Muri ico gihugu ca Kongo ngo bakaba bariko baratezayo umutekano muke inyuma yaho babonye ko abategetsi bakuru b'igihugu bari mu gacerere ndetse leta y'u Burundi ndetse na leta ya Kongo ataco bavuze. Abo bashinga amateka rero bo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakabandikiye umunyamabanga mukuru wa ONU bamusaba gutanguza amatohoza ku bwicanyi buriko burakorerwa abasivile n'abasirikare b'u Burundi kuva ku magenekerezo ya 19 Kigarama mwaka 2021. Turaza kugaruka ku vy'iryo tangazo ndetse no kw'ivyo vyandikiwe umunyamabanga mukuru wa ONU. Tuze kumviriza ico abo badepite bo muri Kongo bavuga. Tukiri kuri izo nkuru zirabana n'umutekano kandi turaza kumviriza umumenyesha makuru Innocent Muhozi akaba ari nawe arongoye televiziyo Renaissance. Turaza kumviriza ico avuga ku vy'izo ngwano ziriko zirabera muri Kongo, avuga ko ivi vyose biriko birategwa nibazo vya politike bihanze igihugu c'u Burundi bidatorerwa inyishu. Turaza kumukirikira twumve ico avuga ndetse n'ico avuga kuri abo basirikare b'u Burundi babarizwa ku butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo abategetsi bobo bandanya kubuhakana ko atabasirikare b'u Burundi bari muri ico gihugu ca Kongo. Igihugu c'u Burundi mu kibanza ca gatandatu mu bihugu birimwo igiturire gusumvya ibindi kw'isi. Turaza kumviriza ico muri Orcom bavuga muri ico kibanza u Burundi bufise. Muri Orcom bavuga iki? Turaza gukurikira Gabriel Rufyiri ico avuga kuri ivyo bintu. Hari n'ayandi makuru atandukanye haba ariko haravugwa cane mu bimenyesha makuru bitandukanye, amakuru avurwa ku mbuga ngurukana bumenyi, ibiba vyanditswe mu bimenyesha makuru n'andi yose mu mwaragiye muranyegezwa turabatohoreza tukabibashikiriza mw'idonido. Nimba utarafyonda kuri subscribe wabanza ugafyonda ko kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi urajuba mu bambere bashikirwa navyo. Ano makuru tuba twayatohorejwe n'umurwi w'abamenyesha makuru bakorera irya nino bakayaturungikira naje nkayatunganya nkayagushikiriza ingingo imwe ukwayo. Imbere yuko tugaruka kuri izo ngwano n'intambara ziriko zirabera muri Kongo ku basirikare b'u Burundi ndetse no kubabwira ivyo biriko biravurugwa kuba igihugu c'u Burundi gifise kiza ku mwanya ugira gatatu mu bihugu birimwo igiturire, ngira mbanze ndaguhekaze ku banywanyi bacu muri ngaha mu Burundi. Turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro vyacu. Kuba ari mu bihugu vy'ababanyi na mwebwe ndabaramukije, no mu bindi bihugu bitandukanye vya Afrika murimwo ndetse n'ahandi mwoba muri ku migabane y'amakungu ya kure. Turazi ko dufise abanywanyi benshi muri Amerika, muri Buraya, mu bihugu bitandukanye nka Belgique ndetse n'ahandi hatandukanye mu bihugu vya Buraya. Mwese murakurikira amakuru n'ibiganiro vyacu, nibagiye n'abari ku migabane ya Aziya namwebwe muratwereka ko mudukurikira. Mwese ndabahaye ikaze muri ano makuru agezweko. Dutangurire kuri no nkuru yihuta. Abashinga amateka bo muri Kongo bandikiye umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres bamusaba ko hokogwa amatohoza ku vyaha vy'agahoberabunwa biriko biraba muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Bakabandikiye umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres bamusaba ko hokogwa amatohoza mu gihe boneka ko abategetsi b'ibihugu vyompi
bari mu gacerere kuri ivyo bibazo vy'umutekano mu karere biriko birahungabanya ndetse bikanahitana ubuzima bw'abanyagihugu. Bikavurwa yuko rero hakorwa amatohoza nk'uko muri buze no kubibona muri runo rwandiko abo bashinga amateka bandikiye umunyamabanga mukuru wa ONU bamusaba ko hokorwa amatohoza, aho ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo bashinga amateka bandikiye umunyamabanga mukuru wa ONU bamusaba gutanguza amatohoza ku bwicanyi buriko burakorerwa abasivile n'abasirikare b'u Burundi kuva ku magenekerezo ya 19 Kigarama umwaka w'2021, ariko gushikana n'ubu mu gisirikare c'u Burundi babandanye bavuga yuko ata musirikare w'u Burundi ari ku butaka bwa Kongo. Abo badepite rero bo muri Kongo inyuma y'uko ubona ko ata leta n'igisirikare bagira, bakaba bahisemwo gutabaza ONU. Ivyo bikaba biboneka muri urwo rwandiko nk'uko mururaba ngaha. Tukiri muri ivyo biriko biravurwa mu ntambara zibera muri Kongo, umumenyesha makuru akaba ari nawe arongoye televiziyo Télé Renaissance yitwa Innocent Muhozi, wewe avuga yuko ibibazo vy'umutekano muri Kongo ndetse n'intambara ziriko zirahuza abasirikare b'u Burundi na Red Tabara, ivyo byose biva ku bibazo vya politike bihanze igihugu c'u Burundi. Reka twumvirize ico Innocent Muhozi avuga kuri izo ntambara ziriko zirabera muri Kongo. Nyuma yiwe turagaruka turaba n'andi makuru ariko aragaruka ko irya nino. Hari intambara muri Kongo, izo ntambara zikaba ziri hagati y'abasirikare ba leta y'u Burundi bari kumwe n'imbonerakure bagiye guhiga abarwanyi ba Red Tabara bari kumwe n'abamayimayi n'umurwi w'abamayimayi nk'uko bivugwa. Abasirikare ba leta n'imbonerakure nabo bari kumwe n'undi murwi w'abamayimayi hamwe n'imirwi imwe y'intuze y'abanyamurenge nk'uwo bita wo kwa Nyamusaraba, bamaze imyaka itari mike bakorana na leta y'u Burundi. Amashirahamwe yigenga yo muri ico gice cyo muri Kivu y'abakongomani niyo bivuga akavyemeza. Abantu barahunga, abantu baranyagwa, abantu baricwa, mbere hakaba hamaze kupfa abantu ngo batari baki mu basirikare ba leta nabo bari kumwe nk'uko bivugwa nabo muri Red Tabara. Ikindi kintu cya kabiri kiboneka nuko ari leta y'u Burundi ivuga ko atabasirikare bayo bari muri Kongo canke imbonerakure. Igisirikare ca Kongo na leta ya Kongo nabo bakaraba hirya nkaho umenga nta kiriko kiraba, ariko biraboneka neza ubu ko byaramaze kuboneka neza ubu ko harimo intambara ziriko ziraberayo hagati y'iyo birwi ibiri, kuvuga abo bavuye i Burundi bari muri abasirikare b'u Burundi bari kumwe n'imbonerakure bafatanyije n'igice kimwe c'abamayimayi hamwe n'igice c'abanyamurenge barwana n'abasirikare ba Red Tabara bari kumwe n'igice kindi c'abamayimayi bo kwa Irunga. Abanyekongo biciye ku ijwi ryabo b'amashirahamwe yigenga baridogera cyane abasirikare b'u Burundi n'imbonerakure nabo bari kumwe bandi b'abakongomani, kuko bavuga bati banandirwa kurwana nabo bagiye kurwanya bagahitana abakongomani babagiriza, baba abafurero baba ababembe babagiriza ko bashigikiye Red Tabara nabo bo kwa Irunga. Ivyo baravyidogera cyane. Mbere hariho n'umushinga amateka umwe w'umukongomani avuka muri iyo ntara avuga ko abarundi baza barashinze n'idirapo ry'u Burundi aho muri Kongo. Ingaruka ziriho kuko ikibazo kimaze imyaka mu Burundi kitatora inyishu, ubu kiguma giseseka kija muri Kongo, kandi niko vyama bigenda iyo mu gihugu habaye ingorane nka ziya ziri mu Burundi z'ubwicanyi, zo kutubahiriza ubuzima bw'abantu, kutagira ubutungane buri mu gihugu. Izo ngorane iyo zimaze imyaka myinshi ni ngombwa ziraseseka mu gihugu kimwe iki canke kiriya mu bihugu bamusanzwe mufati muhana imbibe. Nibyo biriko biraba rero, ku buryo atawuzi iyo bizogarukira, kuko mu gihe byitwa ko abasirikare b'u Burundi bica abanyagihugu muri Kongo, aho urumva ko bitanguye kuba ukundi kuntu, naho menga leta ya Kongo yoyo isa n'idashaka kubyinjiramo. Uyo ni Innocent Muhozi yagira ico avuze kuri izo ntambara ziriko zirabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
tugaruke kuri irya nkuru twari twababwiye ngo mu Burundi igiturire cariraye ku buryo igihugu c'u Burundi gisigaye kiza mu kibanza ca gatandatu kw'isi mu bihugu birangwamwo igiturire gusumvya ibindi. Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Orcom avuga ku birabana n'ico kibazo ndetse n'igituma ibiturire bibandanya kwimonogoza. Eka dukurikire Gabriel Rufyiri duhejeje kumwumviriza turagaruka turaba n'andi makuru ariko aravurwa. Mwishirahamwe Orcom muravyumva neza ko atakuri twifata bifata nabi kuko Uburundi n'igihugu cacu, Uburundi n'igihugu twipfuza kumva yuko kiriko kirasayangana mu makungu, n'igihugu twipfuza kubona abanyagihugu bose borohewe bafise ubuzima bwiza. Igiturire rero kiri mu bintu vya mbere bituma abanyagihugu bazingama kandi bagomba kuba abanyagihugu bijunja n'ijambo. Murazi yuko ahantu hari igiturire atabutungane wohabaza, ahantu hari igiturire utohabaza amajambere, ahantu hari igiturire ntushobora kuhabaza umutekano wo mu mutima, ahantu hari igiturire ntushobora kuhabaza gutunganirizwa mu by'ukuri, nta banyamitahe bashobora kuhaza. Ibintu by'iterabwoba n'ibintu bije imbere, ubwicanyi, ni ukuvuga igiturire n'amabi masa gusa, nta kindi kintu bituma, kuko bituma akagwi k'abantu kimwe bita oligashi ariko katunga kakizizira ibintu by'igihugu mu gihe amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu bari mu bukene butagira izina. Uburundi rero mu by'ukuri murabizi neza yuko mu mwaka wa 2006 ku bihugu 156 byari byagizwemo amatohoza n'ishirahamwe Transparency International, Uburundi bwagirwa 36, ariko uno munsi mu icegeranyo ishirahamwe Transparency International caraye gisohoye mu bihugu 180 Uburundi ntiburigera buja munsi y'amanota 19 kwijana. Ubu rero no munsi muri iki cegeranyo casohotse bwagiye kwayo manota, mugabo buca buja mu kibanza ca gatandatu mu kwisi yose. Muri Afrika bugaca buja ku kibanza ca 4. Murumva neza rero yuko ivyo bintu ari ibintu atamuntu umwe yosabirako. Ikintu twabonye tuko turabicuka icegeranyo ca Transparency International nuko ibintu ivyo bihugu vyose bihuriyeko, kuko ku rutonde rwa mbere usanga ari ibi bihugu vya Somali, vya Libya, vya Guinée Equatoriale, vya RDC. Ivyo nivyo bihugu nko muri Afrika usanga biri Uburundi bukurikira. Mugabo ubuhoho Uburundi bunganya na RDC, ni ukuvuga kimwe cyahora citwa Zaire kera, ubu yari RD Congo. Rero murumva yuko ivyo bihugu bihuriye ku bintu bibiri nyamukuru. Ubwa mbere ni ibintu bijanye n'umutekano muke ivyo bihugu byose bihuriyeko. Ikigira kabiri bihuriyeko ni ibintu bita intwaro mbi, la mauvaise gouvernance. Ibintu rero byo kudatwarira ku mugaragaro, ni ukuvuga la transparence n'intwaro itabereye, la mauvaise gouvernance, nivyo usanga biranga ibi bihugu bihuriye kwaya manota. Rero mugaca mwumva neza yuko ibi bintu ari kibazo. Mugabo ugiye kuraba ku rundi ruhande, ibihugu navyo biri imbere. Igihugu ca mbere ni Denmark, gifise amanota 88 kwijana. Ugaca usanga gikurikirwa na Nouvelle-Zélande, Finland, Suisse. Ivyo bihugu navyo bihuriye ku, muravyumva namwe, n'umutekano hamwe no gukorera ku mugaragaro, nivyo bihuriyeko. Rero numva abasuku bacu no munsi iki cegeranyo cogomba kubaha isura, ishusho y'ingene igihugu cacu cifashe. Ubwa mbere ibintu tubona igihugu c'u Burundi cofatira kugira ngo gishobore kumera nk'ibi bihugu mpejeje kuvuga vya Denmark,
vya Nouvelle Zelande vya Suisse kuko birashoboka erega nabone barigeze kuba mu bihe turimo ivyo birashoboka mugabo kugira ngo bishoboke birafise ikiguzi bisaba ubwa mbere nuko ahantu harinda baca bayikuraho bakayishira inyuma bakahashira ibanga ubuntu kwiyumvira abandi ineza y'abandi ivyo bidashobotse ntushobora n'umunota n'umwe wemeye kuza kuba umusuku w'abandi gushobora guteza imbere igihugu ntibikunda sabo bwa mbere abasuku batwara uburundi no munsi yuko nyamba bipfuza kwandika amateka ntibaje mu murongo w'abandi bose bariko batwaye uburundi cyane cyane akakamo ndagatera umukuru w'igihugu ahari uno munsi amenye yuko ubu ahagarariye imiliyoni 12 z'abarundi zirenga igihe rero adashobora gufata ingingo zikwiriye afadikanije n'abandi barundi bipfuza kumufasha kubaka nukuri azoja mu murongo w'abandi barundi benshi agende yibagiranwe kuko birashoboka mugabo kandi birashoboka yuko yandika amateka tukamushira mu ba president bashitse bagaca mu gutwara igihugu kikaba igihugu ciza uno munsi mu bantu bose bavugwa mu Burundi nivyo nawe ntashobora kubabuza amakosa yagize mugabo bagaza baravuga yuko ibintu bitari bike nk'aya mahinguriro tubona bariko barasambura biba za Sosumo eka n'izindi nyinshi zimaze guhomba niwe yazishizeho ivyo barabimuvuga ko yuko yari umuntu akunda gukora kandi umuntu naho yaba ari uwo muntu waro yiwe yivye amafaranga ya leta yuko yamuhana rero natwe twifuza yuko umukuru w'igihugu hari uno munsi yorushubiriza ngaho kuko hari abarundi bize uno munsi bashobora kumufasha bafise ubwenge kugira ngo ibi bintu by'akaboko bibanze bive mu gihugu kugira ngo tubone igihugu kiro kiratera imbere kandi ndiye ndazi ko bishoboka mugo kugira ngo bishoboke ko ndakunda bivuga bisaba yuko ibintu by'umwina by'umunoho by'indandende by'abasumirinda bampema yuzuye abo bantu tubona bagomba gutunga gusumvya leta babanze babigize ku ruhande babigize inyuma kuko atari uko sindababesha igihugu nigizopfa gitoye mitende na gatoya mugabo bikaramuka bikozwe birashoboka ku gihugu gitora mitende uyo ni Gabriel Rufyiri arungoye ishiramwe Oricom ayo namwe mu makuru yaragezwe ko yavugwaga cyane nga mu gihugu c'u Burundi amakuru abayagarutswe ko mu bimenyesha makuru bitandukanye yavutswe ku mbuga ngurukana bumenyi amakuru tuba twavanye mu masoko yacu atandukanye ndetse n'ibindi byose babiriko biragarukwa ko cyane bimwe mu bamwaranyegejwe wipfuza kurajuba mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro vyacu ufyunda kuri subscribe twashirako inkuru ikagushikira mu bambere ibihe vyiza nivyo ndabipfurije mwese mukanya n'andi makuru araba agezwe ko turiko turabategurira twizere ko mubandanya kubana natwe.